ça qu'on appelle la musique. Ubu rero ngo tugeze muri kule changaruka ndakubwire Natasha ukuntu tugiye kumutora mugabo iyi ni Monday Superstars hamwe na Indundi TV Adijo reka mukanya tuje tuza ngo vya bindi wibaza ko bikubabaza ari abandi vyoroheye usanga bobo arivye bitita n'umubabaro c'est comme ça yala turaje rero ariko kandi ndagusaba yuko ikintu ca mbere reka nzi abakunzi b'umuziki w'Uburundi n'abakunzi banje fisa akanyamuneza ko kubamenyesha ko indirimbo yanje kule yagize amahigo yo gutorwa mu ihiganwa Thamani Africa Award 2026 Thamani Africa muri kategori Rhythm of the Year. Ndabasavye mu ntore kubwinshi kuko Natasha atsinze n'Uburundi buzoba butsinze tora kenshi gashoboka ku munsi imisi iraharuye kuko ugutora bizorangira kwigenekerezo rya 12 ivyo akaba arahejeje wenyene kuvyivugira ni kirundi ciza cumvikana ariko cashaka rero cyo tugaruka ngaha je na wewe ariko ndakubwira yuko gutora igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 14 nivyarangira vyose tuzomenya ukwezi kw'icumi ukwezi kwa itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu niho bazoca bashika muri Kenya. Iyi iri ni higanwa rishasha izo bari ku mwaka ugira kabiri rikozwe kuva mu mwaka wa 2025 bien sûr ubu igakorwa kandi mu mwaka wa 2026 duhaye amahigwe Natasha umurundi umwe wenyene ari muri ryo higanwa abona ko ari kube n'abakobwa banandi ari kumwe n'abazucu turiko turavuga hariya muri Tanzania hamwe Natasha yoseruka nk'umurundi babaraye cenco cari kibazo cyane kumva reko tudashobora kubabara kandi dushobora no kuryoherwa tugende tumuhaye amahirwe wumvise ko ari gutora akenshi gashoboka gushika igenekerezo rya 12 tuje tugaruke ngaha tuza kubabwira resultat y'ukuntu ibintu vyashoboye kugenda uko biri kose iyo turonse uduserukira twese tuca dufatana mu nda gutya tukaba abarundi uko rero nizere ko wamaze kuba ubikora ni Thamani Award ushobore kumuha inshuro zose ukeneye ariko cunkundira nze ndakubwire ikintu cababaje satubigwa akababaro atari bwabone kuva abaho karahari reka nze na satubi sinuko satubi ati muri kano kanya ndi nakababaro katagira izina ibimbaye ko ni rya mbere mu buzima hari abantu bose bakibona ati basi ibimubaye ku bwa mbere rivya Yesu bimwenye mitandao mwene urubuga aziko aramaze imisi ariko aravuga ko agiye gusohora indirimbo Tel Aviv ati rero ngahagira yicira inzira mukanya ugwandiko ruraza noneho kuva muri Empire ati nukuri mutubabarire video yari yamaze kuba ishobora kujako ntivyashoboye kandi gukunda ubu mutubabarire kanya gato yati John Laye asheje n'ubutungane burajamwo nta bintu vyo kuku yo ukureka gonyene munyuma indirimbo gofite ikurubuga babati uyo ndo mwenye mbuga zake uyo niyo kingi satura indirimbo ukuru yaje ukuru yari yatakaye byose kwabaye kuca tuyiraba gusa hama tukabandanya na mission ntacha tarakora rero kandi numwe mu baririmbyi benshi twemeza yuko indirimbo kwicira inzira Tel Aviv rero muriko murayicelebra gute le baiser indirimbo rero ibaragiye ku mugaragaro ko yari yatumye n'abakunzi biwe yuko bashobora kuryoherwana mu kinama uratwara ibibanza vyinshi tugenda turavuga kubera bahaye amadiri bano baririmbye mutabahaye n'ibibanza vyanyu nibiheza ngo bivugwe ngaho rero kuri USA mu kinama abona ko nkuko gahunda zari zatanzwe nababwiye none sigenekezo rya gatatu kwezi kwa kane rinoji yuko azoba wewe ari muri hehe ari muri Brussels hariko kandi Satubinaka azoba ari mu kinama nuko bashe kubikora rero concert irashobora kugenda neza ku ruhande rwa Satubingo nigiki yovuga ukumva umengo kimushikiye ubwa mbere ari kintu kibaze
mwabaze rero kutubwira ko yagwaye kansere yo mu mutwe bwawe yarakize rero ngibire ko atubwira ngo rubyo bimushikiye ubwa mbere ngo byari biki gira icyo nyenga uri ko bategerageje kuri uno uririmbyi ukuntu avyifatamwe na cencene mu gucira inzira ibikorwa vyiwe bugenda gutya imbere kwa mbere utarabinyuma Voilà, uyo ni Sadbi. Wibaza ko ari igikiyo vugwa abantu ngo bemere. Ngira icyo umbwiye. Nuko twavuganye kuvyerekeranye na Isanganiro award Isanganiro uretse rero yuko mwese mubizi yuko ari Kiriku yayitwaye akoresheje ahanihe mugabo wabaye umunsi wo guhura n'abantu benshi abaririmbyi benshi bashoboye gutwara rino higanwa baratanga ubuhamya gose yuko rino higanwa rigitangura byari bigoye na cyane kuvyerekeranye n'amaprix mugabo ahanihe haciye haza umuduga inyuma yo kwironkera hamwe na Superbat ubagaca yironkera iyindi nayo ayihawe na Isanganiro award turiko turavuga ko abaririmbyi bari hajya bashoye gutwara rino higanwa n'uyitwara Rijoyo kabari nawe yitwa imfura yihiganwa aravuga neza ngo rino higanwa rikirangira rikirangira amwe baguhati toraga turavuga ati mwana wa mama wereka ibindi tuzogenda kubiraba uko watsinze badadi gutya mugabo urabona ko ubu ugwego rugeze ko ni ku ncuro igira 14 ukabona yuko ubugeze ku ntambwe yo gutanga umuduga tuko turavuga rero kuvyerekeranye n'iterambere mu muziki ukavuga yuko atabintu biriko biratera imbere vraiment mon frère ari ibintu utari kurarabisha amaso uri kurarabisha amaso y'icuki y'umutima mu bintu uri kurarabisha abona ko uno munsi uko biri kose abarundi muri entertainment tuko turatera imbere ni nkuko rero ubona ko uretse ngo ahanihe witwa Prophet Joshua nawe yavuze ati ndagahede nawe ugagira cha bitegura ngo ivyagarukiye mu majambo ubu nawe urazi ko igiteramo ciwe nako event ivyuzuye event ikunda kuba igerekezo ry'indwi ukwezi kwindwi amatariki yashoye guhabwa ubu rero aho bitandukaniye n'ikindi gihe nuko habaye ama competition menshi yaba ari ugukina umupira ngo badoshikari mu ibohero rikuru rya Mpimba bashobore gukrasa nyene batange n'amaprix hariya ariko kubaririmbyi bagifise impano nshasha nabo nyene bazoshaka kubaha karyo hama naho nyene hasubire hatangwe uwundi muduga akanda gahende ngo kazotogwa n'umuntu wenyene avuga ati mubona twohande kwanza je nganyene ndabajije muri gospel mubona ari inde hamwe bavuga ati ntavya amatora ntavya kikiki umunyagihugu nyene ubona ati uyu nukobwa yarakoze urabona ari yati mu yabagira hariya naba CG ba Gladys diko ndakubwira amazira yabo muri gospel haba wowe witorere ubona ati aba vraiment ona ko hariyo TSS baba amigwi myinshi yagira kora uno mwaka kandi ikavyifatamwo neza ni wowe rero ushaka kuraba jewe nje ndakubwira ati ibintu biriko biragenda ku rundi rwego abantu ba gospel nabo bashikiriwe bakaronswa umuduga wumva gute bariya batanga imiduga iroraho ari umusi tuzogira competition ngaha y'indege bano bibara mukore hama turabe ko bijya bya bindi byose hariya na tudashaka kubishikira birakunda rero birakunda mugabo kandi birakunda kuko urabona kuba amahiganwa asigaye ahera ntihazi ibintu vy'induru ngo yangu uvuga ngo wakoze rero gutya uko ibintu byose bikaboneka yes ucunkundira ngaruke mukanya Yes si mwamubonye none rino jiko ashoboye ku ncuro ya kabiri yaraserutse ava mu Burundi urone kwindi ncuro shaka kumuhamagara ukizera ukaguma hajya nyene uciye kuri ku mbuga zi urabona yuko abandanya ariko arabereka yuko hari ikintu nyene ategerezwa kubaha yes tuva kwa Linoji tuca tugenda tunyaruka ngaha kwa Mkombozi je sinzi ipage ya Mkombozi ko muyemera kandi ariko nagatiki hari ibipaje usanga ugumubeshera ngo ni nakabikoresha ngo nakabikoresha voilà we yanditse ati karibu kandi mu muryango karibu kandi mu gwawe hasta la victoria siempre ashira ku tuntu tutu love arashira ko ni foto y'umukunzi wiwe aha ni mu gihe twe tumaze iminsi tuko turababwira ati nukuri yarabaye mushinga amateka biranka mugabo arikiririmba ijya ndirimbo yiwe Rume yavuga ati yaca ku yaca hano hose ku marezo
sociaux ku radio avuga ati nukuri je ubusindi mu rukundo kandi ndakeneye yuko mukamanzanira umukunzi urabona neza ko umukunzi wiwe ari we yagarutse ivyo nta majambo menshi turashobora kubivuga ko kuko nta nubuhamya mugabo kuba vyaciye kuri page yiwe tukaba twizera yuko ari nawe ayikoresha icazosicima kubivuga ko tuzoba turi ngaha nyene naco tubikuzanira ariko wowe wifuza iki basubirane Radiko ngaha hagati ari abakobwa yaguma ariko arerekana ngo ngo ni bamukombozine ubu rero urumva yuko bikunze ndakwibutsa yuko ari bari basanzwe babana kandi basanzwe bafitaniye n'abana babiri bien sûr birakunda rero twese tukavuga ati ego niba twemera iyo page rero twizere yuko ivyo yashoye gushikiriza c'est bon tugeni dukunda abantu bagenda barasambura gutya ahubwo dukunda umuntu ashira ibintu ku murongo byose reka ndagushimire wewe wadukurikiye we wama uri kumwe natwe ndakwibitse ko abarundi bo bataryama abaririmbyi bama bariko barasohora wamaze kubona yaravyemeye kuva kwa Vishu nayo nyene nishasha ngo agiye kuza niye aduhaye avangu muri album agiye gusohora muvyo wa album ikete mwarayibonye muravuga indirimbo zirimwo aragenda arazikoreramwo ama video zimwe ubu ambargo nayo nyene mwarayibonye ubu naho album agira sohore naratubwira izina mugabo ngo ni vuba ngo mu kwezi kwa gatanu avangu rero imaze gusohoka ni yaravyemeye ibintu none ubona ko yakiriye umukiza bari bavuye muri parke none nuzi ko we ibintu vyose kwanza banza kugenda gushima Tel Aviv murayibona kwa Satubi ariko kandi inyuma y'igihe kirekire Kelina nawe yaduhaye ndakulokaliza Vania Ice Mata nukavuge rero ngo wabuze indirimbo wumviriza urashaka kuzumviriza n'amasaha 200 kuri 180 umunsi 44 ka September byose bigakuta rero hama ukaryoherwa reka je ndagushimire ndakwifurize n'ibihe byiza ni Monday Superstars hamwe na Indundi TV tuze tugaruke kandi ciao ciao